Wamamagaye kenshi sinakwitaba ariko wakomeje kundinda unyitaho none ndaje ungenza uko ushaka mwami we kuko utigeze untererana I will sing Hosanna, Hosanna, kuko utigeze untererana. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza haba bari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazaniye abatumire batandukanye aho twaba tuganira ibintu bitari bike umunsi rero sindi kumwe n'umutumire umwe nkuko musanze mubimenyereye umunsi ndi kumwe n'abatumire benshi bashika kuri batatu tuza kurabira hamwe ibijanye n'indirimbo za gospel turi kumwe n'abana bakiri bato bafise impano yo kuririmba basanzwe baririmba indirimbo za gospel ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro imbere yuko tutangura kuganira iki canke kiriya kandi abasabe babidondore bababwira amazina yanyu turabakiriye muri Roy TV. Murakoze. Ku mazina yanje nitwa Mpimbaza Annick. Mpimbaza Annick nawe? Nanje amazina yanje ni Cynthia Masezerano. Cynthia Masezerano nawe? Nanje nitwa Zebiro Kuzo Ry'Imana. Zebiro Kuzo Ry'Imana. Ubusi rero baraza kutuganira ibijanye na gospel naco catumye tubahamagara mu bwami bwa Roy TV rero n'abana bakiri bato bafise impano idasanzwe ariko imbere yuko dutangura kuganira ni giki catumye muhitamo kuririmba gospel mu gihe tubona abana bangana namwe benshi usanga bari mu ndirimbo z'ikirundi bari mu makreba atandukanye bari muri bicanke biriya mwebwe byabagendeye gute muhitemwo gospel? Bwa mbere ni kubera ko twari dufise impano yo kuririmba. Bwa kabiri ni kubera ko mu ngi wacu barabakirisu. Ego. Natwe cadukura dukunda kuririmba kandi caduhitamo no kuririmba gospel. Nawe nuko ubibona nawe nuko byakugendeye? Naje nuko byagenze kuko iyo umwana avukiye mu muryango kijijwe acakura yumva kunze ibintu biri mu mana gusa. Nacere nkura ndi umuntu akijijwe nko muhiranye nuko bari bakijijwe canumva nyene nkunze na gospel candabikurira muko nyene. Imbere yuko mutangura guhura na Saint nigiki catumye ushima Saint akaba ari mukorana ivyo byo kuririmba gospel muri babiri mwatanguye kuba abagenzi hanyuma murategura kuzokorana indirimbo bega vyagenze gute? Ubwa mbere dutangura kuririmba ntabwo ari Cynthia twatanguranye uwo twatanguranye twakoranye indirimbo ya mbere bica birahagarara. Cynthia nawe twagiye guhurira mu magroupe biblique twasanze twahuzwa n'amashure tukaririmba muri groupe biblique rero turaba inshuti uko nyene kubera ko umwigisha indirimbo ndakigisha indirimbo duhuzwa n'ivyo. Narisanze ariko wumva ko narifise umumanageri bivanye n'uwo wa mbere twari turi kumwe ca ndamubwira rero ko twokorana indirimbo kuko twahuje twese tubishoboye. Ariko mumaze guhurira muri groupe publique nibaza yuko mwatanguye kuba abagenzi hanyuma muratinda muraganira muri babiri muravuga ati vraiment hamwe twokorana indirimbo vyogenda neza hamwe twotegura indirimbo turi babiri turabona vraiment ko dushoboye. Mwatanguye kuba abagenzi canke mwashotse mwumva nyene mwokorana mutiriwe muragira ibintu by'imigenderanire vyagenze gute? Twatangiye kuba abagenzi muko tuvugana kuri ivyo.
mumaze kuba abagenzi muca murafata umwanzuro murategura gukora indirimbo mugitangura gukora indirimbo ya mbere mbega vyagenze gute mwaciye mu nzira izahe ko bisanzwe bigoye intango kuko urashobora gusanga hariho abana benshi bafise impano kumva muri bo boririmba kumva basanzwe bakunda gospel mugo no musi batariko barabona inzira mbega mwebwe inzira mwaciyemwo zari zoroshe mwaciye he nayo bwango mushike ku ndirimbo nka zirya zose mumaze gukora kugira ngo abana bandi bafise iyo mpano bavuga ati vraiment nanje numva no ririmba iki numva no gukora iki kugira ngo nabo mubabwire iyo nzira nimba yoroshe nabo tuzobona abana benshi bakora gospel byakenze gute mu nzira mwaciyemwo kugira ngo mushike kuri zirya ndirimbo mwaciye he ntago byari byoroshe ariko kandi nta nubwo byari bigoye cyane kuko burya ufise umuntu agufasha muri ibyo nuvuga ati ntago biba bigoye icyo twakoze gusa twarasenze cyane turabiha Imana irabidufashamo mwarasenze murabiha Imana murayibwira ko mushaka kuririmba gospel Imana nayo irabumvira irabibafashamo ego nico wumva ubwira n'abandi bana batonya bawe canke inshuti n'abagenzi baba bifuza kuririmba nico cyonyene vraiment gusenga hamugacushika ku bikorwa nkabiri canke warashizemo n'imitahe vraiment utubwira idonido ingene vyagenze inzira zose waciyemo none tubarungike gusenga nabo kweli no gusenga barasenga ariko hari gihe bashaka gushira Imana zabo habona ariko bakabona umenga bace hehe ubu musi dushaka gufasha abana benshi ubabwira waciye idonido atakurya umuntu atanakimusize inyuma kugira ngo nabo muno mwaka wa 2024 hazosohoke ama gospel menshi havuka abana benshi berekana impano zabo nihe waciye apare yo gusenga ni banda bishigikiye ariko ni hahe handi waciye uca kugira ngo ushike kuri zirya ndirimbo ubwa mbere na mbere iyo ufise ikintu ushaka kugerako ubanza ukagiha Imana kwanza hama ubwa kabiri nibaze ko harabamwe kwitanga kwishi kuko ntago biba byoroshe turabanyeshuri turaririmba gusa no gusenga cyane hari handi ariko urashaka gushika ico gusenga la sava ndagishigikiye a 100% ariko ni wosenga Imana ngo nzo ngushaka kubiki nawe udakuye amaboko mu muzu ngo ukore byereka aho ugejeje basize kugufasha aho wari ugejeje ngo bice bigenda neza ndashaka uhere mu mizi umbwira ingene vyagenze mushike kuri rya etape ndabona muracara abana bakiri bato eske ngomba ico shaka kumbwira n'abavyeyi babashigikiye babafashije ni manager yaciye ahabanye nariko ca vyose mbega vyagenze kugira ngo abandi bana hari abana benshi bafise Imana kumva muri wararirimba afise n'akazi keza araririmba mbwa kavuga ati indirimbo ndayisohorere hehe bigende gute nce hehe umunsi shaka Annick ufashe inzira waciyemo kugira ngo abandi bana nabo abari bazocamwo bashike nawe ngaho ugeze nico shaka ubasigurire nago abavyeyi biwacu novuga ati baritanze cyane manager wiwacu niwe yitanze tumaze guhura byose niwe bidufashamo mbega manager mwamenyanye gute mwahuriye hehe yatanguye kubafasha yisunze iki byari bimeze gute manager twahujwe n'ubu ndi mukobwa twatanguranye bwa mbere je ntago twari tuzinanye muca murahura na manager abona bafise impano yumva yo gufasha ego akajambo gacikagaruka kwa manager byagenze gute wumve wo fasha bano bana kwino mano yabo bari bafise warusanze ari byo ukora gufasha abana basanzwe baririmba canke nabuhereye ko bimeze gute murakoze cyane jewe nkuko uwo yabivuze nari nzinanye n'umwana yitwa Kesia ari mu rugero rw'uwo nyene niwe yanshikiriye amaze kubona impano mfise yo gukundana impano yo gukunda ugwaruka mbere sinagarukirije kubigira impano ahubwo narateye intambwe ndabigira ishirahamwe ryo gufashanya ryitwa RCF NYUNGANIRA ishirahamwe abarigize bakora intererano zivuye mu bwitange tukagerageza kuzamura abakiri bato bafise impano uretse n'ivyo tugafasha imfuvyi bana nikora mu bikorwa bitandukanye afite nibaza katari mu ntumbero yo gupresentisha hamwe ariko nuko igikorwa cyo gufasha ugwaruka mu kuruzamurira cyangwa mu kurudugiriza impano le potentiel
baba bafise naho baba batazizi neza umuntu akayibona muri bo agaca agerageza kuyikuza kiri muri izo ntumbero. Ni jewe rero natanguje iryo shirahamwe rigeze ko rikora vyinshi mubo rero turiko turafashanya harimo aba bana. Uwo Kesia rero yaraje atubwiye ati nyamara ko twamaze kukubona turi mu runganwe rudatandukanye cyane, kurabona jewe ntabwo dusumanye imyaka myinshi sindaronka umwana gushika ubu sindagira umwana. Rero byaraboroheye kunshikira, barambwira bati wowe ku Imana iguhezagiye ukaba ufise uwo mutima, dufashe natwe turabe ko twotera intambwe, ubona yuko ubu buzima ari ugufashanya atari guhiganwa. Ni naco kivugo cy'iryo shirahamwe. Burya ndavye imyifato kuko nkuko yabivuze, apare yo gusenga hariho imyitwarire uko wumva ibintu uko wifata mu kibano. Ndavuga ati aba bana ndamutse ndabitayo nk'abashigikira ntibomara amaza. Ivyo rero vyatumye mfati ya mbere barakora indirimbo ya mbere, ariko nyuma yaho haca haba ibitagenda neza mwishira hamwe, haca haba gucika intege gatoya. Nyuma aheze ikiringo kitari gitoya, uwo Kesia yarahavuye wewe aracika intege, hagumamwo uyu Annick, mugabo yuko twifuza yuko bo bari babiri nkuko batanguye, niko gucarondera uyu Cynthia. Ibintu bimaze kugenda neza rero dusha dutangura gukorana indirimbo, akaba bari bamaze kugera ku ndirimbo zishika 6. hari zimaze gushigwa kuri chaîne YouTube. Chaîne YouTube ni iryo shirahamwe nyene, ni RCF NYUNGANIRA. RCF ni Relational Collaboration NYUNGANIRA Family, no kwishirahamwe giyitwa. Rero turiko turakorana uko nivyo ndagira uruhara mu vyerekeranye n'uburyo, ariko nabo bagira uruhara mu bwitange bukomeye bwo kugira ama repetition kandi biga, apare y'ivyo bakagira n'imyitwarire myiza. Rero bafise impano yo kuririmba, nkagira nanje impano yo kubashigikira. Uko ingingo rero zigize umubiri rumwe rwose ruba rufise ico rukora, bica vyubaka umubiri umwe, komsa tukisanga twese dushobora gutera intambwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe, tugushimire kuri ico gikorwa ciza uri kurakora. Ariko akandi kajambo cenda kubaza kamwe, wambwiye ko ari shirahamwe rinini ryagutse rifasha abana gushira Imana z'abahabona. Muri iryo shirahamwe ryanyu musaze mufasha abanyene babiri gusa canke hariho n'abandi bimeze gute? Hariho n'abandi, nuko mwari mutubaje kuri aba babiri twazananye, hariho n'abandi kandi se bakeya. Murakoze, nibaza ko reka nijore direct ku kibazo mu budget. Yego. Urakoze cyane. Hariho n'abandi muga aba nabo nyene bari mu bandi. Birumvikana aba bana rero ugitanguye kubafasha, ucimvira ngingo yo kubafata mu mugongo, nta ntamba myuke zuhura nazo canke byarakoroheye, wasanze ari abana bari ku murongo bakora igikorwa bagikunze. Ku ruhande rwawe byagenze gute? No tubazo tubiri numvise, nta ntambamye twoba twarahuye, intambamye zarahabaye bivanye n'ivyaciyemo bitabaye vyiza. Akarere turimo karatugoye bivanye nuko ivyo nariko ndakora nganuko ku myaka mikeyi byabonetse uko utari kwiza mu kibano, bica bituma haraba kupire gatoya. Nivyo vyaciye bica intege uwo Cynthia yakorana na Annick. Nyuma byaragenze neza, ubu amaze gutorana n'uyu Cynthia, ishiramwe rifata intumbero nziza, ubu rikaba ari ku ntumbero nziza. Hanyuma ku ruhande rwaba nta ntambamye ku giti cyabo nigeze mbona, kuko iyo bakiza ko abana bafise imyitwarire mibi, bitwara nabi muri societe, na Jesse niko bakira. Wari gusanga bamwe bagiye mu bitabereye kuko bari bamaze kuja mu kuma social media, bakaba nk'abagiye gufata hit, komsa bikaba byo batera ubwishime canke bigatera ababipfuriza nabi, ndavuga abahungu kuba bo barondera. Mugabo Imana ishimwe by'ukuri barazirikana intumbero y'igikorwa barimwo,
nico bifuza kugerako nta ntambamye rero kuri bo nogira ko ndanabashimira ahubwo kandi ndanabakomereza mu iyo ntumbero kugira ngo bazoshobore gushika kure byose biri mu biganza byabo jewe nditeguye n'ubundi gukora icyo nshoboye kuko n'umuhamagaro urakoze cyane tugushimire cyane kuri ico gikorwa cyiza uri kurakora cyo gufata mu mugongo aba bana namwe bakiri bato uri kurafasha gushira Imana yabahabona kandi urabateye n'intege vraiment n'igikorwa cyiza cyane hama nababwiye yuko aba bana rero bararirimbye indirimbo zibiri bengani zibiri zirarenga ariko uwo shaka kuziraba hari indirimbo baririmbye muze kurodera kuri YouTube hari yitwa Nkoresha n'indi yitwa Nyobora ariko rero tubasabe baturirimbire imwe baturirimbire Nkoresha naho batayiheza baririmbe mu majambo make hama turaza kubandana Wamamagaye kenshi sinakwitaba ariko akomeje kundinda unyitaho none ndaje ungenza uko ushaka mwami we kuko utigeze untererana I will sing Hosanna, Hosanna, kuko utigeze untererana. Murakoze cyane nukuri ufise impano nziza kuba mwahisemo gukorera Imana mukumva muri indirimbo z'Imana nanje ubwaje ndabateye intege ariko shaka ndababaza nigiki catumye mwita izina Nkoresha mwahise iko kubera twahise Nkoresha kubera ko ryari nk'isengesho twamye dusaba Imana ko yo dukoresha n'amajambo ari muri iyo ndirimbo navuga ati twakoze akahise k'iwacu twashatse bisa nkaho ibyo akahise k'iwacu ko katari keza cyane kuko harageraho imyaka iduhenda ariko iyo ndirimbo twayikoze dushaka gusaba Imana ko yo dukoresha ukiri ngaho nyene uravuze yuko mwayise iryo zina mushaka ko Imana bakoresha donc kwari nko gusaba Imana imisi mwatakaje donc mwirepete mu imisi mwatakaje mutariko murayikorera muyishure nico mwashatse gusaba Imana muri iyo misi mutariko murakorera Imana uravuze ko kahise kandi ntari keza sinzi ko nabanda kugoye hamuvuze ati iterekana ko katari keza hano narakoze iki canke iki kugeza aho numva nicuza saba Imana nkoreshe byagenze gute nigiki warakoze wicuza uvuga ati vraiment iki kintu numva nasaba Imana kankoresha nkagiheba ahubwo kakora Imana gusa kuko ndazi ko ugaruka nkuko bivuze haravyishe nyene usanga biri mu nzira bigeragezanya bigoye ariko no musi impamvu ushaka kuyivuge nuko hariho nk'undi wosanga ari muri iyo nzira ariko akaza kumva ko nawe wahaciye ukahava Imana ikemera kugukoresha kandi warahaciye donc yoba ari nk'intahe vyoba vyiza hamwe atari banga ubivuze vyoba vyiza gusumba nigiki wakoze wicuza kimuvuga ati nukuri Imana warakoze kuba naragihevye cari giki ganike nimba atari banga mbo ikintu noba narakoze ndashobora kuba reka mvuga ati hari imyaka umuntu ageramwo akitwara uko bitabereye n'ababyeyi badashobora kubishima ariko ukiri ngaho nyene kwitwara biratandukanye hariho abana usanga bari mu myaka bagora ababyeyi ariko muko kubagora babagora gutandukanye hari uja muri izi ngeso n'undi agenda muri ziriya wewe ni kihe kintu wakoze uvuga ati ndicuza ku Mana nayo mpamvu nayisavye ndagihebe gende ndayikorere kimwe gusa canke bibiri vraiment kize kuba nk'inahe ze gufasha abandi bana nigiki wowe wicuza wakoze ico kintu noba narakoze kirimo nko
kutumvira ababyeyi nkaba naratakaje n'umwanya wo gusenga ibyo nibyo navuga. Ku ruhande rwawe nawe Cynthia byagenze gute muri ico gihe ko mupanga iyo ndirimbo mwari cyane muratererana amayide muravuga ati vraiment ibintu twarimwe foko bihagarara ubu musije nawe dufashe inzira yo kuririmbira Imana nawe byari bimeze gute mu gihe utari bwafata uwo mwanzuro n'ibyaha ibintu wicuza wari kurakora ico gihe uvuga ati Imana warakoze kuba narabihevye? Nanje ikintu noshira imbere mu byo noba narakoze novuga kwanza ikintu cya mbere nka twebwe abajene duca mu bintu byinshi bitandukanye. Novuga nko kuri jewe ikintu kijanye n'ubwibone, umuntu ashobora kuba ari kagenda wo mudada nyene ari kagenda nko mu nzira ugasanga afite ubwibone bwamurenze cyane. Hagacaba n'ico kintu nyene cyo kutumvira ababyeyi ugasanga birashika. Nukuri ibyo bimaze kuba niyo mpamvu twaciye dukora iyo ndirimbo dusaba Imana ko dukoresha kandi Imana iduha inguvu n'imbaraga kugira ngo ibyo bintu nibize byongere. Ku ruhande rw'abavuga yuko itaha wakoze wicuza cyatumye usaba n'imbabazi Imana yibwiye ati Imana ndagusabye unkoreshe ni kubera ko wakoze icyaha c'ubwibone nta kindi wicuza urogret uvuga ati Imana warakoze vraiment kwiki naragihebye nubwo bwibone gusa nta kindi? Ndizera neza ntabeshe byo bari byo nyene nibyo shira imbere hanini. Urakoze cyane. Ku ruhande rwanyu mbega ababyeyi barabashigikiye kuko hariho umubyeyi aza kubona umwanya wose ari mu marepetition ari muri ibi ari mu eglise nta kironka umwanya wo kumutuma umubyeyi entre mwebwe babiri ababyeyi wanyu bimeze gute? Barabashigikiye impano yanyu canke bimeze gute? Icambere ku bavyeyi bamaze kubona ko turi abana bakiriye agakiza twakuriye mu bintu byo gusenga baraduha umwidegembyo ukwiye. Hama ibi navyo tubirimwo bazi yuko tubifisemo kazoza hanini. Icambere ko tuba tubirimo dufise Imana kandi twizera ko n'Imana izo biduhembera kino gikorwa nyene. Barabyishimira cyane kandi baradushigikiye ntibatubuza tubamenyesheje ati tugiye kuri hirya gikorwa barabanguka kutwumvira. Ku bijanye no kwishuri naho ndabona muracari ku mashuri bimeze gute? Murari umwanya wo kugenda muri repetition n'umwanya wo kwiga hose niba nta kibazo na kimwe bibatera? Ndizera nta kibazo na kimwe kirimo kuko umwanya w'ivyigwa tuwuha ivyigwa tugeze muri weekend tugaca twegerana rero tugakora kino gikorwa no gusenga byose dushiramo kugira Imana izira dushobota. Urakoze cyane. Ava yuko turangiza reka ikibazo gisigaye tucerekeze kwa manager. Mbega manager bimeze gute? Wambwiye ko ari ishyirahamwe rinini donc mwaruguruye imiryango ubu munsi umwana yokenera gushira impano yiwahabona uwo ari we wese azobarondere canke murafise aho mugeza kuvuga ngo mwaba mwarahagaritse mufise ababonye nabo mufise igitigiri mwifuza kirakwiye canke n'ubu ku ruhande rw'abavuga ati imiryango iruguruye n'uwundi wese mva bashaka gushira impano yiwahabona nukuri nandondere bimeze gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Novuga nti umuntu wese twoba dusangiye intumbero yo gukunda Imana nuko batabibabwiye turi ngaha turi mu madini atandukanye. N'umu Adventiste uyu akaba eglise Emere. Jewe nanje ndi umu Adventiste mugabo bajya bita batampera bajya batajya inyama. Donc ntabwo tuvangura kuva mvukaga ntituvangura duhujwe n'urukundo duhujwe kuba twese turi bene Adamu tukaba duhujwe no gukunda Imana. Rero undi muntu wese yoba ari mu iyo ntumbero yo gukunda Imana akaba arafise impano avuga mu bato mu bakiri batoye canke nyene bamwe batishoboye mugabo akaba afise impano ishobora gutuma hari ico ashikako kimuhesha ubuzima kigahesha n'Imana icubahiro by'ukuri ahawe kazi. Nuwo muzoba mubona ari umuntu afise impano mugabo yarabuze support imiryango iruguruye baze dufatikanye kuko kivugo kivuga giti ahatari cyizere nta buzima kandi ubuzima siganwa no gufashanya. Yego turiteguye rero ariko ndasubiramo apana aho ndarimba imiziki
oya akaba ari muri kariyeri ya gospel bishobora guteza guhesha Imana icubahiro ahawe ikaze tutisunze ngo nuwo mu ntara iyi ngo n'ubwoko ubu no mwishengeriri oya murakoze cyane urakoze cyane hama wavuze ngo akiri muto mbega muregizije imyaka kugira ngo uzoba akeneye kuza amenya ati ko fisi no myaka hari ahantu bashobora kumfasha bimeze gutari imyaka mufatira ko canke uvuga abakiri bato uvuze abakiri bato ushatse kuvuga bafise imyaka ingahe kugira ngo uzovyumva umva ashaka gukorera Imana ariko akabura uburyo ashaka kuririmba indirimbo yiwe murumvise ko hari ku bwanyu ariko nagerageze atubwire imyaka kugira ngo uzokumva ataracegwa anyaragasa kurondere bimeze gute turamenyereye ama etape yo gukura reka dushitse kuri adolescence kuko adolescence ntirenza 25 me byiba byiza twakiriye nk'abo gushika ku myaka 20 gushika ku myaka 20 under 20 abana kuko abo nibo dushobora kwita abana umuntu amaze kurenza imyaka 20 ndamwisa umwana yohava amfata nabi kuko amaze kurenza 20 tuba turi muri tuba duhakwa kungana kuko nanje sindashika mu 30 rero ari munsi y'imyaka 20 gushika ku myaka 20 akavuga ati genda afise impano karibu murakoze cyane murakoze namwe ndabashimire cyane bakunzi ba Roy TV murumvise ko utararenza imyaka 20 afise impano yo kuririmba ngaha hariho umanager mushaka kurondera akabafasha akabashigikira muri izo mpano zanyu ndabashimire cyane rero mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mugire subscribe mwande mukurikirana ibiganiro bya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.